Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 21/0/2024. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata ca politike ndetse n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ndaguhaye kaze rero. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu bakozi ba leta bahembwa badakora. Mu Burundi kuva mu mpera z'ukwa gatanu gushika mu ntango z'ukwa gatandatu harabaye rusansuma rw'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero. Urwo rusansuma rwarerekanye ko hari abakozi bagera ku 1,503 boba bahembwa badakora. Mu mezi atatu akurikira hagiye kuba guhinyuza koko abo bakozi batakiri ku mirimo yabo kugira basubirizwe n'abazoba bari ku kivi. Mu bushikiranganji bw'indero mu Burundi haravugwa abakozi bagera ku 1,503 boba bahembwa kandi badakora. Habagiye rero guhagarikirwa imishahara kugira abakiri ku kivi bishikane mu biro vy'umushikiranganji wa mbere hanyuma batunganirizwe. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Uburundi bwagiriza Leonce Ngendakumana na Agathon Rwasa gukorana n'imirwi y'iterabwoba. Leta y'u Burundi iragabisha Leonce Ngendakumana yahoze atwara inama nshingamateka y'ico gihugu n'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uburundi bwagiriza Ngendakumana na CNL gukorana n'imirwi y'iterabwoba. Mu itangazo yaraye isohoye leta y'u Burundi babwira ko inkurikizi z'ukwiyunga n'iyo mirwi boba barazitegurira. Itangazo ryatewe ko umukono n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'umutekano Martin Niteretse risohotse inyuma yaho inani z'imigambwe amashirahamwe yigenga hamwe n'umugambwe CNL bandikiye abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC ndetse n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu babasaba kugondoza leta y'u Burundi ikemera kunagura amasezerano ya Arusha na cane mu kuganira nabo batavuga rumwe harimwo n'abahunze igihugu n'imirwi yafashe ibirwanisho. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu bindi kandi womenya ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeza ko Red Tabara iri ku butaka bw'ico gihugu. Christophe Rutundura icegera c'umushikiranganji wa mbere hakongera akaba hari n'umushikiranganji ajejwe ivy'imigenderanire n'ayandi makungu mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiganiro yagiraniye n'abamenyeshamakuru igenekerezo rya 13/0/2024 yarishuye ikibazo c'umumenyeshamakuru. Umumenyeshamakuru yabajije ati: mu bihugu bibanyi igihugu c'u Burundi cagiriza u Rwanda kuba rufashanya n'umuhari w'abarwanyi Red Tabara ari navyo vyatumye bugara imipaka ihuza ivyo bihugu bibiri. Ni izihe ngingo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegekanya gufata kugira barwanye umuhari Red Tabara mu gihe tumaze imyaka myinshi turwanya umuhari M23? Inyishu kuri kino kibazo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko bamwe mu bakozi ba leta y'u Burundi bahembwa badakora. Mu Burundi kuva mu mpera z'ukwa gatanu gushika mu ntango z'ukwa gatandatu harabaye rusansuma rw'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero. Urwo rusansuma rwarerekanye ko hari abakozi bagera ku 1,503 boba bahembwa badakora. Mu mezi atatu akurikira hakaba hagiye kuba guhinyuza koko abo bakozi batakiri ku mirimo yabo kugira basubirizwe n'abazoba bari ku kivi.
Mu bushikiranganji bw'indero mu Burundi haravugwa abakozi bagera ku 1,503 bobo bahembwa kandi badakora. Bagiye rero guhagarikirwa imishahara kugira abakiri ku kivi bishikane mu biro vy'umushikiranganji wa mbere hanyuma batunganirizwe. Kuri uyu wa 16 z'ukwa mbere i Gitega harabaye inama yo kwemeza ivyavuye muri rusansuma rw'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi. Ku bagera ku 86,552 bahembwa, basanze hari abagera ku 1,503 batasanzwe ku kazi kandi bishoboka ko batakiri ku mirimo yabo ariko bakabandanya bahembwa. Abandi bagera ku 695 rusansuma yabaye batari ku kazi. Kuri abo bose hagiye kuba guhinyuza koko bahembwa badakora. Abazokwagirwa n'ico caha bakazohanwa. Urwo rusansuma rwabaye kuva ku wa 25 z'ukwa gatanu gushika ku wa 2 z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023. Rwakorewe ku mashure yose, ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata vyose vyegukira ubushikiranganji bw'indero. Urwo rusansuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'indero kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi, bakaba bangana n'ibihumbi 86,552 ku bihumbi 75 vy'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cabitumye ni inkuru zaciye ku ngurukana bumenyi ko abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero bagera ku bihumbi 46 boba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi baba ibihumbi 4 barahagarikiwe imishahara. Benshi muri bo wasanga hari abahemberwa kuri konte imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganji baratanga ivyo basabwe, basanga bamwe na ababikira, abafurere canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta, ubw'indero n'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku bihumbi 5,953 muri urwo rusansuma. Bategerezwa rero guhinyuza koko abakozi ibihumbi 86,552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusansuma ababijejwe bafadikanije n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara, mu makomine ndetse no ku mashure bafadikanije n'abo ku kigo gikoresha ubuhinga bwa none. Umukozi wo mu bushikiranganji bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarata yo kwivurizako, akishura ibibazo, hakerekana ikete ryamuhaye akazi, akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta, hakongera agafatwa ifoto. Ivyo vyose vyaraheza bikarungikwa mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira bibikwe ku buhinga bwa none. Urwo rusansuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 1,503 batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusansuma ku mvo z'indwara, ingendo canke batari hafi y'aho bakorera. None abo 1,503 boba koko ari abahembwa badakora. Abari bitavye ibikorwa vyo gushira ku mugaragaro ivyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora. Hari abagiriza ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganji bw'indero kandi yahawe ayandi mabanga. Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru ariko babandanya barahembwa. Abandi ni abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Haravugwa kandi abakozi boba baragumye bahembwa ariko barahunze kuva mu mwaka w'2015. Amahera yabo hakaguma arungikwa ku makonti yabo kandi atawuyatora. Umugwi wagize rusansuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganji bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi.